Namakuru ibanga arabana n'ihungabana ry'agateka kazina muntu ndetse n'amabi akomeye cyane ari karabera mu gisata c'iperereza nga mu gihugu c'Uburundi, aho ku biro bikuru vy'iperereza mu gihugu c'Uburundi hariko hari abanyagihugu bariko baraborezwa igufa. Nk'uko amakuru twimaze kuyaronka twayabateguriye muragira mu yakurikirane ido nido. Reka ndasubire ndabaramutse nanabakaze muri gahunda y'amakuru nshuti banywanyi bacu mwe mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ni amakuru abariko aravurwa cane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibiriko birashikirizwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Tutegerezwa gukora wewe no kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone. Iyo wafyonze ko uko tuyaronse ucuba mu bambere barashikanwa nayo. Reka ndasubire kubaha kaze twinjire mu idonido ry'inkuru imwe ukwayo. Nkuko nari mpejeje kubikubwira hariko haravugwa amabi akomeye cyane mu gisata c'iperereza ndetse n'abariko barakora amabi bariko baraboreza igufa abanyagihugu batandukanye ku biro bikuru vy'iperereza nga mu gihugu c'Uburundi. Nkuko amakuru aturuka ku masoko yacu avuga ko ibihangange birongoye igisata c'iperereza harimo umw'intwazangabo Museremu Alfred Innocent avugwa mu mabi atandukanye, ndetse harimo n'uwitwa ndakorwako Alex. Bakaba bivuga ko bariko baraboreza igufa abanyagihugu batandukanye ndetse n'abantu benshi bariko barapfira mu dusho tunyegejwe baborejwe igufa ndetse n'ihungabana ry'agateka kazina muntu nk'uko amasoko yacu avyemeza. Amakuru dukura ku masoko yacu atumenyesha ko abo bagabo mu dusho twabo tunyegejwe harimo abanyagihugu bapfungiyemo, aho harimo imbohe zigera kuri 50 ziba ziriko ziraborezwa igufa umunsi ku munsi amanywa nijoro. Abo bagabo izo ntwazangabo zirongoye igisata c'umutekano ndetse n'igisata c'iperereza nga mu gihugu c'Uburundi, uyo Museremu Alfred Innocent ndetse ndakorwako Alex, bikaba bivugwa ko bihaye inkumbi aho bafise ababakorera bagenda bariko barafata abanyagihugu irya nino mu gihugu c'Uburundi, bakaba bariko barahagarika abanyagihugu hatisunzwe amategeko, bagaheza bakabaka amafaranga ngo babarekure. Iyo abanyagihugu babuze amahera yo kubaronsa baca babaka ivy'agaciro bafise harimo amatelefone n'ibindi bikoresho vy'agaciro, bagaca bakabigurisha mu masoko anyegejwe, ndetse abanyagihugu bakaca bajyanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho bigaragara ko benshi bahagera baraborejwe igufa badashobora no guhagarara. Ndetse umugwi uharanira agateka kazira muntu mu Burundi CNDH ukaba waremeje ko ivyo bikorwa biriko birakorwa, ndetse hariko haragaragara abo bapfungwa baborejwe igufa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Tubibutse ko abo bapolisi bakomeye cyane bavugwa mu mabi akomeye cyane ndetse no guhonyanga agateka kazina muntu, aho bavuga mu bwicanyi bwinshi bwabaye mu mwaka w'2015. Uyo Alfred Innocent Museremu akaba akora mu gisata c'ubutasi nga mu gihugu c'Uburundi, mu gihe uwo ndakorwako Alex azwi nka nkoroka nawe akora mu gisata c'iperereza ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bombi bakaba bafise ipeti rya OPC, akaba ari ipeti ry'abapolisi rihura n'ipeti ryo mu gisirikare ca koroneri. Bikaba biriko bivugwa ko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu abandanya yiyamiriza amabi akorwa n'izi ntwazangabo, akaba ariko arasaba aba bagabo bombi bashengezwe bashirwe imbere z'ubutungane bagirizwa ayo mabi y'ubwicanyi bagiye barakora irya nino ngaha mu gihugu c'Uburundi. Reka dutandukire ico gisata tubashikirize nandi makuru ariko aravurwa cane nga mu gihugu c'Uburundi. Icambere cyo si bihano twebwe twafashe tuvuga ngo ni twebwe twabifashe, ni twebwe twabitegetse ivyo bihugu ngo babifatire iyo leta. Bobo babifashe mu mwanya kanaka bafise ijambo baba ariko baravuga muri uwo mwanya babifatiyemo. Ubwa mbere bw'ibihano burya vyafatiwe leta ya Nkurunziza. Yego. Babifata kubera ko Nkurunziza yari yababaye ikinani. Yego. Bose ayo mareta yaramuhanuye baramubwira bati aya masezerano yarusha ugomba guhonyora, ni twebwe twayahagarariye igihe yasinywa niho twatanze amafaranga y'ivyo biganiro byose vyabaye, twari twifuza ko
ayo masezerano azanira amahoro uburundi tukaramuko yahonyoye nta nkeka igihugu ugita mu kaga nawe aradadaza arabikora urumva icyambere uca wumva n'ibihano byafatiwe inkuru nziza imbere yuko tuvuga n'abandi bose byari bijyanye n'intwaro yiwe amaze gupfa hari ikindi numvanye kenshi bene ivyo bihugu muri ko muraganira kenshi usanga bibaza bati mbega ibihano none ko twabifashe hari ico vyamaze ko bagumye badadaza babantu babaye abantu batumva abiyicira abanyagihugu babo hari ikibazo bafise abantu baraye batariye naho hatanguye kuba ikibazo mu bantu bafashe ibihano kuko basanze babifatiye abantu badakunda abanyagihugu abantu umuntu atagira ati naho babifata naho abantu baza gupfa naho bazagira gute ntaco bitubwiye niho habaye ikibazo gikomeye mu bazungu basigara bibaza ati ubwo gufata ibihano nivyo vyoje imbere canke umuntu yopfumwa yiga ingene abasunika akoresheje ifashanyo akavuga ati turabaha amafaranga yo gukora mugabo cyo muhindurike iyo ni mpari nzi ko iri muri ivyo bihugu ico nayisanzwe dakizi tugiye ku bihano vya Amerika ibihano vya Amerika naho nyene kumenya nuko ndabivuga uko biri nyene Amerika muraraba ntiyigeze ifata ibihano vyerekeye leta gusa Amerika yafatiye ibihano abari muri leta n'abatari muri leta no mu kubikura ko yabikuye mu bari muri leta n'abatari muri leta ntidukwiye kwama tubifata nk'intsinzi ya leta kuko ibihano vyakuwe n'ivyo kuri ndakugarika ibihano byarakuwe kuri Bunyoni ariko kandi ibihano vyarakuwe kuri Alexis Nduhije ibihano vyarakuwe kuri Godefroid Niyombare ibihano ni impande zose turiko turavuga ngo ibihano ngo babikuye kuri leta tube tubivuze nabi kuko tuba tuvuze ngo leta yatsinze kandi ibihano bikuwe ku mpande zose z'abarundi vyari vyafatiwe imigwi yose y'abarundi harimwo abari muri leta ya CNDD-FDD n'abari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rero nibaza ko iryo jambo ryo kuvuga ngo bakuye ibihano kuri leta ko twoyifuta umuntu akavuga ati ibihano Amerika yari yafashe ku barundi yabibakuyeko nibaza ko imvugo twokoresha yo biyo ubundi dukoresheje iriya yindi tuba dufashije propaganda ya leta kandi atari ko ibintu biri ikindi kigira kabiri nuko Amerika uravye ingene ifashe uburundi ntabwo Amerika yahora itanga amafaranga iha leta umuntu ngo avuge ngo yari amafaranga iha leta none ubu ikuyeho ibihano igiye gusubira guha amafaranga leta uravye ivyo Amerika yakorana n'u Burundi byaranabandanije ibitari bike ni cyane cyane nk'ibi vy'igisirikare bija muri Somalia amafaranga menshi ya Amerika aza ku Burundi atumbera bya byo gufasha abasoda muri Somalia ivyo bintu ntivyigeze bihagarara muri ico gihe donc umuntu yovuga ngo hari ikintu gihindutse kuko Amerika yari yagumye ifasha Burundi indirectement yagumye bafasha mu kubaha ngo abasoda bagenda muri Amerika yagumye ibambe baja muri Somalia yagumye ibafashije muri ico gihe ikindi novuga Amerika ubundi cisha amafaranga mu bintu by'amashirahamwe amwe muri ayo mashirahamwe yabandanije ayandi ariko arakora n'ubukumbure n'ivyo ngira buke buke adoca batangura gusubira ibihano bikomeye nk'uko Marius abivuze biri mu banyaburaya kuko abanyaburaya bafashe Burundi ku rugero hafi 50% y'amafaranga Burundi bwakoresha muri ico gihe Burundi barabona igihengeri kinini kwa budafise amafaranga y'abanyaburaya ariko nivyo ntibisigura ko ibihano by'abanyaburaya bitazovaho navyo nyene mu myaka iri imbere birashobora kuvaho ivyo nivyoheza ngo biduce intege ngo bizoba bitwatsa ijambo erega muri iyo myaka yose ya kera aho twagiye turavuga n'ayandi mareta usanga yariko arakinyiza abantu abanyagihugu bakayahagurukira ugira ngo vyabisigura ngo ayo mareta yakinyiza abantu ntiyaba akorana n'ivyo bihugu ugira ngo dufate urugamba rw'abarundi ba mbere dufate agakinyizo kakorewe abahutu mu Burundi bagahaguruka bakavuga bati twe turiko turakinyizwa ugira leta z'ico gihe ntizariko zirakorana n'ivyo bihugu byose biriko turavuga ntizariko zirafashwa n'abanyaburaya ntizariko zirafashwa n'abanyamerika ntizariko zirafashwa n'abo bandi ariko ubwo rugamba rw'ico gihe rwarafashe umwanya utari muto imyaka itari mike ibintu biratsinda birahinduka n'igihe vyoba bishyitse ivyo bihugu bigakorana n'iyo leta kuko gukorana kwa leta n'ibihugu harimwo inyungu nyinshi zitandukanye nk'ubu ufashe uti ikiza cya coronavirus ni ukuvuga abanyaburaya n'abandi bavuze bati hariho igihugu tutemera ko tuvugana batemeye kuvugana n'ico gihugu coronavirus muri ico gihugu ntikingwe bonyene babishize mu kibazo kuko ya corona muri ico gihugu itari kiragwanywamwo iratsindika abasubira ikashikira abanyaburaya ufashe nk'ibintu by'iterabwoba uvuze uti abanyaburaya ari igihugu batazokwemera gukorana
ico gihugu ikaca cemera gukorana n'abakora iterabwoba mw'isi kiguma ari kibazo kuri abanyaburaya nyene naho abantu botangura gutahura ingene ibintu by'imigenderanire y'ibihugu ari urusobane rugoye gose umuntu atoja kubifatira ku vy'iwacu gusa ingingo zimwe zo gukura ibihano zishobora gufatwa zifatiye ku nyungu z'ivyo bihugu nyene ataco zipfana n'inyungu z'abarundi abo bantu bose turiko turavuga bokura ibihano barazi ko iyo leta iri kurica barabizi kunabiturusha barazi ko iyo leta inyuruza abantu barazi ubusuma buri muri ico gihugu barazi amagorwa abarundi bafise ivyo babizi byose kunabiturusha nuko twebwe tuba tubizi naje amatelefone y'abakuru yose abazi biyacamwo uba yategetse ngo genda mwice naka baba muzi aho inama zabereye abazizi murazi ko batabangana rimwe ririho umuntu agikoresha telefone wicaye n'ahantu telefone irumviriza itariko yanakora ikumviza ibiriko biravugirwaho byose ayo mabanga y'u Burundi yose barayafise barinze rero bafata ingingo umuntu ayiravye ubw'inyuma womenga ifashije abafise ubutegetsi ntabwo kiba ari ico kiba ari kiyazo kijanye n'inyungu zabo bonyene nk'abafata izo ngingo kuko bagira bati ico gihugu tukagitakaza hari uwundi tugihaye uwo tugihaye nawe numukeba wacu kumbura ubutare bw'u Burundi twebwe turikuyemwe mu baburonka buzoja mu Bushinwa no mu Burusiya gusa canke bizoba ibindi rero ivyo twebwe ntitwobohwa cyane ngo mbega amakungu yafashe gute canke ntiyafashe gute ayo makungu ameze ukuntu kwayo ninge nakora n'utavugana na leta babavugana nawe nyene naho no mu gihe wokumva ngo bagiye kuvugana nayo ivyo ntituze tubijeko tuje cyane cyane ku vyacu twebwe nyene nk'abarundi nitwe tugowe nitwe tuteza kuvyihindurira nitwe kwerekana ivyo dushaka nitwebwe biraba ntabwo biraba uwundi muntu n'umwe w'umunyamahanga ku kibazo kindi Marius yavuze ko kandi naco nakunze cyane ni kibazo c'abari mu Burundi bonyene ntituze turibagira cyane ngo twiyumvire ngo twebwe turi hanze ni twebwe dushaka impinduka kurusha bari mu Burundi abambere babishaka bari mu Burundi nyene kuko nibo bambere bikorako twebwe niko turahunze turabazwa nuko tutari mu gihugu ari kujya batwariye umwana abona ujya bapfunga bagahonda ari hajya ujya baza bagaterura ivyiwe akanya kariko kose uyu ajyama atazi igihe baza kumusaka mwijoro baza bakakuvyura mu gatondo ukabona baraje aho bashakiye basanza dutwawe uyu niwe avyumva kunaturusha twebwe abo nibo bambere babikeneye ko bihinduka nikimenya umuntu nka Fokode tuvate turi hanze tumenya gute umuntu ko yagiye kunyuruzwa atarabari mu Burundi abidufashe twobimenya gute iyo ubonye ikindi kintu cyose radio ivuze iyo radio ibironka gute iri hanze itaronse umuntu ari mu gihugu aza kubikora umugeneral umwe akomeye niwe wo muri Espagne niwe yatanguje ijambo rikomeye bita 5e colonne niwe yavuze ati kugira ngo intambara nakoze ndayitsinde buriya intambara yanje ntiyatsinzwe cyane n'abasirikare nare ifise ukuvuga korone zine zinjirira mu mpande zine zigiye gutera Espagne ahubwo hariho korone ya gatanu niyo yari ihambaye niyo abari mu gihugu n'abari mu butegetsi twagwana nibo ahanini nkuri nkofero nibo batumye impinduka ishoboka twagwanira na twebwe ntituze twihenze ibintu bihambaye mu guhinduka hari twebwe ibikorwa turiko turakora tubandanya tudahagarika ariko impinduka inyiganyiza burya butegetsi izova indani ya 5e colonne haba ubwambere abanyagihugu bari mu gihugu ariko abantu bari indani muri CNDD-FDD nyene babona ko bijya bintu ataho bija babona ko ubwo butegetsi ataho buriko burabajana atari ku macuniro nabo nyene abo nibo bambere bazotuma bihinduka umugani wa Marius ati nimba Krista Kaneza sohotse twarasemereye ariko ahantu hambere biza kunyiganyiga ni ndani muri CNDD-FDD hari atinda akavuga bati ibi bintu mw'abantu ntaho biriko biradushikana turiko twambara ibara reka twikure ko kino kintu bibera indani twebwe turabandanya ariko hajya bisunika bindani nyene bagatsinda bakavuga bati ntibishoboka bino bintu ko tubandanya gutya rero n'urugamba rwa twese ntiducike intege umwanya hari jambo president wa MS akunda kuvuga nkunda cyane nawe avuga ngo siniba ko avuga ngo inzoga ihira ku mwanya wako ugwagwa ruhira ku mwanya wako ni jambo inkono ihira igihe mu majambo make inkono ihira igihe ntushobora kubihisha hataragera ngo bishe ntibishoboka kimwe cyose hari umwanya wo gushusha amazi hari umwanya wo gucana umucanwa hari umwanya wo koza inkono hari umwanya kimwe cyose kirafise umwanya kiberako gushika ya nkono y'impinduka ikazosha